Okay, nagomba ndakubwire yuko nyimba ushaka kuba umuride mwiza, nyimba ushaka kuba umuyobozi mwiza, peu importe ahantu hose woba uri. Ariko nagomba ndakubwire ko umwete nico kintu cambere, niyo base ya mbere, umwete mwinshi no kwiyemera muri wewe. Kuko nta muntu numwe azoshobora gukurikira umuntu nawe nyene ubwiwe nta mwete afise kandi nawe nyene ubwiwe ntiyiyemera. Uzobanza kugira umwete icambere na mbere hama wiyemera umva vyose biri kumwe. Tugenda kuri caractéristique ya kabiri nayo. Caractéristique ya kabiri ivuga kuri contrôle de soi. No kwikontrola wenyene. Nyimba uri umuride wewe vuga ati je nga ndi mpari nga kubaniza abantu nije nkwiye kwikontrola je nyene nkabanza nkavuga ati kuko fans mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye n'ubundi ni kuri Host TV n'ubundi turabahaye ikaze cyane mwese mwisange. Reka nshimire cyane wowe muntu ureka umwanya wawe ukadukurikirana ugakurikira ibiganiro vyose bisohoka kuri Host TV ukabiraba ukagira commentaire ukagira j'aime reka nshimire n'umuntu yabamaze kugira s'abonner mwumve ko bidukora ku mutima cyane mwumve ko bituryohera cyane biduhimbara cyane. Wowe muntu ureka umwanya wawe ukumva yuko woza kuri Host TV ukadukurikirana ukaraba ibiganiro vyacu umve ko bidukora ku mutima cyane biraduhimbara cyane abantu mudutera intege abantu mutwandikira makuhaje cyane mwumve yuko bituryohera cyane. Reka mbwire nawe wowe uri korera kino kiganiro utarakora s'abonner naho nyene uyikore kubera uyu munsi ndazi yuko muza kuryoherwa cyane muraza guhimbarwa cyane. Reka mbwire n'abantu no bamaze kubivuga turakeneye cyane abantu muza hano kugira mutange conseil tuganire kubinabiriya kubera abakunzi ba Host TV barabakeneye cyane. Abakunzi ba Host TV barakeneye impanuro zanyu. Urashobora kuba udashaka kuza imbere ngaha ya kamera ariko ukabushaka ukaba wumva ufise conseil yubaka cyane yofasha abakunzi ba Host TV wandike muri commentaire naho nyene tuzobikuvugira naho nyene wumve yuko bizodukora ku mutima cyane canke wumva yuko woza imbere ya kamera naho nyene turakwinginze wandike muri commentaire tuyage. Urashobora kuba ufise conseil abakunzi ba Host TV bo ushitse ngaha bo kumva kandi ikabafasha. Turabinginze mwese turabahaye ikaze kuri Host TV. Rero nkuko bisanzwe ku munsi wa gatanu muzoza muraronka ibiganiro kuri Host TV. Ibiganiro vy'abashitsi tubaronse muzoza murabibona ariko tutabaronse nta kundi muzoza murambona jewe jenyene ariko muzoguma mwaronse ibiganiro vyiza cyane. Uyu munsi rero n'ubundi twashimye kuzana n'umusore hano sije uno munsi mwumve twaje kuvuga yuko iraza kukuryohera iraza kugutusha cyane gose. Wicare rero urondera agatebe wicare ku gatebe uyu munsi wumvirize conseil tugomba tukubwire. Reka tumwakire rero kuri Host TV aratubwira umwidondoro wiwe wose. Karibu cyane kuri Host TV. Murakoze cyane murakoze ku mwidondoro wanje ni Irakoze Betra canke Benome biravana no mu wese icyo abamenyereyemo kuko ndi muri twishi nko turi muri entrepreneuria rimwe mba ndi mu muziki mu ahandi mu danse ndama danse contemporaine ahandi mu nkina théâtre urumva umuntu usa abanzi mu tuntu twinshi ari niyo mpamvu ngiragezanye kuvuga amazina yose kugira ngo ntihagire uza kunyihendako. Uyu munsi mumve ko twatumiye umu entrepreneur kuri abakunzi ba Host TV rero turabinginze mutora agatebe mwicare mumvirize conseil. Uyu munsi rero twaje kuvuga iki conseil gituma nashimye kuzana n'undi muntu kubera nabonye uko ntoyivuga jenyene ntivyo biryoshe cyane ntivyo biryoshe vraiment. Ni conseil ivuga iti sije ivuga comment être un leader, gute woba umuyobozi mwiza, gute woba umuride mwiza, ni ibintu nyene nk'ivyo. Reka uyu munsi twegeranije ibintu biza ama caractéristique aza kugufasha gute woba umuride mwiza, gute woba umuyobozi mwiza. Iyo sije iraza gukora abantu bose, iraza kubatusha mwese. Reka tugende rero caractéristique ya mbere. Caractéristique ya mbere nk'umuride ivuga ati ni courage et confiance en soi canke kugira umwete no kwiyemera. En fait ngerageje ku ki developer
ku kintu ca courage iyo uri mu leader biba bikwiye kugira courage kugira ngo bajya utwara canke entreprise utwara ishoboye kukurabira akarorero kandi niwe muntu baba batoye bizeye yuko ari ushobora kuyishikana aho itoshitse en fait ni wowe nyene uba ukwiye kwerekana n'akandi karorero bajya ukoresha bajya bari muri entreprise canke muri projet kanaka kugira ngo ubereke ati bidukwiye gukora uko dukwiye kubigenza uko tugiye kugira umwete muri kano kazi kugira ngo dushike kwiki kagerageza kubereka ahantu kure hashoboka mwifuza gushika kandi ukagerageza no gukora ukabereka ibyo uri kurakora kugira ngo muzoshika aho hantu courage ibikenewe cyane nk'umuride kugira ngo ba bantu bakurikirana project wanyu ba bantu bakeneye gusupporting bazoza bavuga ati twarabonye umuride kanaka ati twarabonye umuntu kanaka ati rero reka dusponsorize mino entreprise kuko turabona yuko ifise umutware abikwiriye hari umuntu yagufasha udafite umwete oya byo birazwi mu buzi ubwo aribwo bwose bigusabwa yuko ugira umwete nyimba ari nk'umuguri kuriga nyimba ari akazi uri kurakora nyimba ari utwa uri kurakora byose bisabwa yuko ugira umwete mwako kazi uburimwo bigusabwa yuko wenyene ubihe umwanya ukabiha igihe kuko ni en fait kugira ngo ushike ku ndoto ziwa bigusabwa kugira courage kwiyemera naco kwiyemera biri kumwe cyane kuko siniko mvuga kwiyemera kwa kundi uzozura uragira ko uragara ku bantu canke ugira iki na iki en fait ndiko mvuga kwiyemera kuri wowe nyene ukiyemera ukavuga ati jewe je suis responsable ati jewe nije muntu akwiye gushikana ino entreprise ati nije habaye ikibazo nije nkwiye kugikemura nije mfise nije meze nk'urufunguruzo rushobora gufungura ibi ama problem ahari muri entreprise ati nyimba barinze bantoye banyizeye bantoye bizeye yuko ari je muntu azobafasha mu kugira ngo entreprise ishike aho yifuza kugera. Okay, nagomba ndakubwire yuko nyimba ushaka kuba umuride mwiza nyimba ushaka kuba umuyobozi mwiza peu importe ahantu hose woburi ariko nagomba ndakubwire ko umwete nico kintu cyambere niyo base ya mbere umwete mwinshi no kwiyemera muri wewe kuko nta muntu numwe azoshobora gukurikira umuntu nawe nyene ubwiwe nta mwete afise kandi nawe nyene ubwiwe ntiyiyemera uzobanza kugira umwete icambere na mbere hama wiyemera umva byose biri kumwe tugenda kuri caractéristique ya kabiri nayo caractéristique ya kabiri vuga kuri contrôle de soi no kwikontrola wenyene nyimba uri mu leader wewe vuga ati je ndi mpari nga ko baniza abantu nije nkwiye kwikontrola je nyene nkabanza nkavuga ati nyimba ari nk'isaha gushika dufise nka réunion canke ikindi cece cyose nije nkwiye gushika ubwa mbere kugira ndahabera karorero nije en fait kugira ngo babandi kuko n'umuntu kuko nta entreprise vraiment igera ibura canke projet igera ibura umuntu abatakina nezwe en fait amaze kubona wewe uri mu leader rero nyimba mavuganye neve ugashika 8h30 8h45 en fait nawe ntazosheza gushika saa 4 kandi yamaze kubona wewe umushefu washitse izo saa en fait bigusabwa yuko atani ingeso mbi babantu bazokubonamwo batazokubona waborewe batazokubona uri mu busambanyi batazokumva mu ngeso kanaka ngujwa n'umugore ngo umeze ko en fait ubukwiye kwikontrola wenyene ku buryo bavuga ati kuko twe dufise umutware akwiye yego umutware mwiza cyane kuko nagomba ndakubwire yuko hari n'umuntu usanga nyambashaka kuba umuride ukaba hari umuntu usanga afise nk'ishavu ryinshi atazi nawe nyene ubwiwe kuri control utegezwa kwikontrola kuko nyambashaka kuba umuride mwiza utegezwa kwikontrola ubwiwawe kuko ntuzogenda gukontrola abantu wabutwara nyambara umuyobozi ntogenda gukontrola abandi nawe ubwiwawe utaye kuri control utegezwa kubanza kwikontrola ni controle de soi niyo caractéristique ya kabiri tugeze kuri caractéristique ya kabiri tugende kuri caractéristique ya gatatu nayo caractéristique ya gatatu ni ikintu bitwa justice justice benshi nk'abantu bamwe abantu basi bakunda kubifata kwitari canke bakayumvira ukundi justice ngato batiko tuvuga ubutungane uri mu leader buba bukenewe kuko ni benshi bazokwitura ni benshi bazoza ngo bakemurira ingorane ni wewe
entreprise izo bizeye kamaso ni wowe yiteze ko ibitangaza rero iyo atabutungane uriko urakoresha iyo uciye ugerageza gukoresha ka mwana wa mama cyangwa canke dufate iyo ari nk'umushinga ntahe agaca gerageza gufatira nabigeme canke abakenyezi ngo baryamane canke bakora ibinabiriya bivanye nuko baba mukeneye nibaza ko ubwo atari bwo butungane tuko turavuga nga nko leader ivyo onye yego mu uwo mwanya birashitse nubwo yo kwemerera nibaza yuko atamahoro muzokugira mugira muri entreprise nta mahoro muzokugira mugira kuko uzoguma wumva mu mutima hari icaki kwagiriza hari ikintu nguma wumva oya ntivyokunda kuko nuwo muntu nimba ari umumef canke umugore azoguma avuga ati wewe ndakuzi ko ikintu zakanaka ntugwanire famille ntugwanire ngo naka twarakoranye reka ngerageze ndamugi ivyo wonye rero mu kazi ivyo wonye ntibibamwo ivyo bintu vya sentiment ivyo bintu vyo kuvuga ngo umuntu nubwo dufate iyo bari nk'umugore wawe mukaza ko zikosa muhane kugira ngo nabandi babona karorero babona karorero bavuga ati koko twe dufise umuride atitaye kubikina kiri aragerageza gukora uko ashoboye naho ndakubwire iyo habwo la justice ubutungane uyu munsi yo burakenewe cyane umwumve yuko abantu benshi bakeneye ubutungane kuko ndakubwira yuko abantu benshi gose cyane hano hanze barakeneye ubutungane gose barakeneye ubutungane cyane gose hari abantu banyotewe ubutungane nico gituma twaje hano kugira nawe ushobora kuba muri kazoza uzoba muri leader nta wamenye niyo mpamvu rero utegerezwa kwicara hano wumvirize caractéristique yo kuba umurideho mwiza kuba umurideho mwiza bigusaba gukoresha ubutungane kuko nagomba ndakubwire ikintu cyambere na mbere ho ubutungane burazana respect burazana kuba nyamba ukoresha ubutungane no kukubaha bizoza nyamba ukoresha ubutungane hazozamwo ikintu cyo kukubaha hari umuntu uzosanga nk'ubu nyamba ugasanga nk'abagabo babiri baraje kukwitura uri umurideho nyamba baje kukwitura uza usanga hariho umva ni babiri hari uza gukora urucura hari uza gukora urujisho urujisho nyene rubi kavuga uyu muntu hamwe no genda nkavuga yuko ari we yari mu makosa ntivyokunda ko bakabaye ashaye bahije kungira nabi ko usanga rero wa wundi ugiye kumurenganya ko wa wundi ngo yakoravye ngo urujisho uciye umurenganiriza kandi ari we yari mu makosa rero kuba umurideho naho nyine birasaba yuko ukoresha ubutungane kubera uyu munsi nagomba ndakubwire yuko abantu benshi baranyotewe ubutungane benshi abantu benshi bararenganwa abantu benshi barabata mu makosa batarimwo kubera nta barideho beza bahari niyo mpamvu rero turakeneye abarideho beza nyamba uri kurakurikirana kino kiganiro turakeneye ko ubu murideho mwiza nukuri turabinginze ubutungane burakenewe cyane muri kazoza kiwawe ntitwomenya ico ushobora kuzoba umurideho turakwinginze uzokoresha ubutungane kuko nico kintu cambere reka ntaco ntiturandire kuyo sije tugende kuri caractéristique ya kane caractéristique ya kane muzo gerageje gutororanya nivuga ati ferme dans les décisions inyimbo rumuride baba muntu afata ingingo kandi afata ya ngingo ntabanduka kandi afata ya ngingo abanje kwiyumvira akabona uko izokorohereza bose nyimba ari entreprise izokorohereza abayirimwo izokorohereza bene gihugu izokorohereza uwari we wese nico kintu abarimwo abe satisfait niyo ngingo uba wafashe wenyene nyimba uvuze ati dufise inama dukwiye kwambara uniforme vuga ati uniforme niyi kandi c'est tout twayihurije ko ego sawa nta gihinduka rero vyaheze nyimba mvuze ati dufise ntuze akanaka dufise igikorwa kanaka dufise igikorwa kanaka mvuga ati umunsi n'uyu isaha ni ati mwese twabihurije ko ego ejo ntibuzoce buco babwira ngo yabona ngo oya baba muntu afata ingingo ba wa muntu nubwo uhura na mugenzi akavuga ati bugino ngingo wafashe siyo we mubwira ati jewe bugina ngingo nayifashe mbona kwikenewe nayifashe kandi nzi neza yuko imfitiye akamaro ati rewe nta kuntu akumushora kumpinduza ushobora kumbwira ngo urabona ivyo wonyere nivyo umuntu abari karanka mu kwiteza imbere mu kugira ngo umurideho nifo yuko ufata ingingo wenyine wamanje kwiyumvira ko kandi abari ntabanduka ubona yuko ifise akamaro igituma habwo iyi sije caractéristique ferme dans les décisions
iyi sije hari ukuntu hari umuntu uzosanga atazi gufata decision bwiwe, uzosanga decision ni nakaza aza kuyimufatira umva ntazi kwifatirana decision nawe nyene ubwiwe, naho nyene rero nyamba utazi kwifatira decision nagomba ndakubwire wicare wige utangure wifatire decision. Hano umuntu urumva uzosanga nk'ubu nyamba twavuganye nk'ubu ugasanga yavuze ati nkabo ntwara gushika ni 2:00 urumva gushika ni 2:00 hariho nk'uza usanga yashise 3:00 tukavuga ati ntaco ejo azoshika 4:00 hirya ejo azoshika 5:00 urumva kubera arabona yuko na wewe nturi ferme kuri decision arabona yuko nyamba wafashe decision ati yo gushika 2:00 niyo nayirenza nta kibazo urumva uza uca usanga abuza kubutwara baza guca bimenyera ko baza kuvuga ati nawe nyene ntari ferme ku iyo decision yiwe nyamba ufashe decision yumireko navuga kuyumirako uyumireko nuko nyene uzovuga ati jewe icambere na mbere kubera ni ya confiance twavuga ubwa mbere ya confiance en soi nico gituma twayivuze ubwa mbere kubera icambere na mbere banza wiyemere umva nyamba wiyemera ubyo wawe ugafatana ya decision biza kurangira uza gusanga nk'umuntu nubwo hoza umuntu akavuga ati yo naka burya ibi bintu wiyumviriye bimeze gute kubera uriyemera kandi uri ferme kuri decision zombwa ati bimeze kunuko kandi ningingo ntabanduka nico gituma rero uyu munsi nyamba utaramenya kwifatira decision tangura wige kwifatira decision. Reka tubandanye nibaze yuko tutako turabarambira tuje kuri caractéristique ya 5. Caractéristique ya 5 ivuga kuba responsable. Kuba responsable iyo uri mu leader biba bikenewe cyane kuko ndi benshi bakwitura ni benshi baza bagukeneye en fait ntube mu kazi gusa no mu miryango winjire muri family zabo ko hari umuntu ushaka gusanga acererwa agira iki en fait uwo uri responsable uramegera ukamubwira ati ni kibazo nyabaki ni ngone nyabaki nyimba ariyo muri family ukamubwira ati igenze ukubikora kugira ngo iyo ngorane yunguke muri family isubira imere neza umuntu uze mu kazi naho nyene bisubira imere neza uko yacererwa hari ibintu bitegerezwa gupfa byo birumvikana en fait ubukijije bibiri ubukijije mu rugo kabakije na entreprise ubukwiye kuba responsable nk'ubuntu agize ingorane canke agize ikibazo akaba ari wowe ushobora kuza ukavuga ati reka jewe kino kibazo ndacishireko reka ndacinjiremwo ibwina hama ndangirageze kugikemura ndabe ko nico kemuka wowe tuza kora akazi bamahoro. Nawe ndakubwire yuko kuba umu responsable uza gusanga yuko hari n'igihe nk'ubu usanga nk'abutwara nakanyamba akoze nk'ikosa ugasanga yarikoreye nk'umuntu naka ko usanga rero wewe ubwi wawe nk'ubu abantu babutwara mwabo bantu harimo nk'umuntu yakoze nk'ikosa ukacibi batanu ati genda wisigure uri umurider nyamba ushaka kuba umurider mwiza ikintu uzoca ukora mu mwanya nyamba harimo nk'umuntu ngaho yoba yakoze nk'ikosa mwo uwo butwara yoba yakoreye ikosa kanaka ikintu uza gukora uza kuvuga ati nyamba ntaza kuja kubikemura wenyene ntaza kuja kwisigura wenyene murajana nyamba ari kumusabira ikigongo kakimusabira ubutegezo kuba responsable ku bantu nyene ubutwara nyamba yakoze ikosa murajana pana byo kuvuga ngo genda wisigure rero ngo wenyene no ko isangura y'umutanye arashobora kuba yakoze amakosa canke n'uwo muntu yayakoreye na wenyene ubwiwe usanga harike usanga na wenyene atari intungane ko usanga rero irifo rero yuko na wenyene nawe urabijamo kuko nawe uburi muri deho wabo n'ubu batwara n'ubu uri umuyobozi nawe urabijamo ukagenda ukamuvugira muri kumwe niyo ndakubwire ko izi caractéristique dose tukubwiye uko ari 5 niyo wazikurikiza uzoba muri deho mwiza uzobana n'abantu utwara neza muzokundana n'abantu wabutwara uzoba umuyobozi mwiza vraiment izi caractéristique ko tugize kubwiye ko ari 5 ndaziko zizogufasha. Reka dushimire cyane rero uwo muntu wigoye ukatwumviriza ukaraba ikiganiro guhera ku ntango ukanakimara. Reka tugushimire cyane nuko wumve yuko ari ibintu bituryohera bitunezera cyane. Reka dushimire rero cyane umushitsi wacu yigoye agashika ngaha kuri Host TV akaza kugira mwebwe abakunzi ba Host TV mushobore kumva impanuro mushobore kumva mwumva kamo ko kuba umurideho mwiza ko kuba umuyobozi mwiza. Reka tumushimire cyane. Namwe murakoze cyane abakunzi ba Host TV ndabakunda cyane.
Bon, nibaze yuko utaza kurengana utagize sabone, utagize j'aime na commentaire turazikeneye mutubwire mu vyumva gute gisije yabaryoheye mwayumvise gute turakeneye commentaire zanyu turabakunda cyane ciao ciao.